Baramutsa no kubakaza mbwese abanywanyi bacu mwa muri ko marabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwe kaze nanone mu makuru agezwe ko ariko aravugwa cane ya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Amakuru ari buze kugaruka ku ngingo zigiye zitandukanye, amakuru ari buze gushamikira ku ngingo irabana n'umutekano, tukagaruka no kuyandi makuru arabana n'ivya politike ndetse n'imigenderanire. Muri ano makuru rero reka ndakubwire zimwe mu ngingo nkuru ano makuru ari buze gushamikirako. Kuko rero nari mpejeje kubikubwira ku ngingo irabana n'umutekano mu Cibitoke, amasasu menshi yarayiyumvikanye muri iri joro ryakeye ku nkengera y'uruzi Rusizi ku mutumba Karurama ya gatatu muri komine Rugombo. Abanyagihugu bakaba baraye ntibuca kubera urwamo rw'amasasu baraye bumva. Turaza kubigaruka ko turabe n'umurwi witwaje ibirwanisho bivugwa yuko wajabutse urwo ruzi Rusizi ukinjira ku butaka bw'u Burundi. Muyandi makuru arabana n'imigenderanire ku Burundi n'u Rwanda, hariko harabaye inama ihuza abarongoye intara za Kirundo na Muyinga hamwe nabo mu ntara zo mu seruko ndetse no mu manuko bw'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Turaza kugaruka kuri irabana n'izo nama ndetse n'ico cahuje abo bategetsi. Kumwe n'ayandi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo, turaza kwakira n'umumenyesha makuru wacu wakorera i Bujumbura ayadushikirize ayo dutorokanirije yose. Uraza kugenda uyakurikira ingingo imwe ukwayo. Izo ni imfunyapfunyo z'amakuru turubuze kugaruka ko. Niba utarafyonda kuri sabone wobanza ukamanuka munsi y'ino video karabati ijambo subscribe nimba ukoresha ururimi rw'icongereza ugafyonda ko, na ukoresha ururimi rw'ifaransa nyene urarabanditse ijambo sabone maze ufyonde ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikirwa navyo. Sangwe ikaze rero we tugiye kuyabanamwo mu buryo burambuye, utwumviriza uri ngaha mu Burundi ndaramukije kandi banywanyi bacu muri mu bihugu vy'ababanyi bagiye namwe bari ku migabane y'amakungu ya kure. Mwese turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro twama tubashikiriza, n'amakuru dutorezwa n'umurwa w'abamenyesha amakuru bakora irya nino bakayaturungikira na jewe nkayatunganya nkayagushikiriza. Niba biriko biravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ivyanditswe mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Mu makuru harabana n'umutekano, reka tuyatangurire mu Cibitoke aho abantu bitwaje ibigwanisho baraye bumva baraye bakozanya ko n'abajejwe umutekano. Mu Cibitoke rero amasasu menshi yaraye yumvikanye muri iri joro ryakeye ku nkengera y'uruzi Rusizi ku mutumba Karurama ya gatatu muri komine Rugombo. Wibaza vyoba vyagenze gute? Abo bantu bajabutse bo bari bande? Ese bariko bararasana n'abande? Amakuru rero dukura ngaho ivyo vyabereye, abanyagihugu bo kuri uwo mutumba bakaba bavuga ko bararanye ubwoba bwinshi, bibaza ko ngo hoba ari abagizi ba nabi binjiye naburya rero hahana urubibe n'igihugu ca Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, bakaba basaba gucungererwa umutekano. Amakuru amwe rero akavuga yuko ngo ari umugwi w'abagwanyi witwaje ibigwanisho baba bajabutse urwo ruzi Rusizi, ndetse ngo hakaba habaye ugukozanya ko n'abajejwe umutekano, bikavugwa yuko ngo habaye gukozanya ko ku mpande zompi. Gusa uyo mugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho ntabwo biramenyekana niba ari umuhari urwanya leta canke nimba arabandi bagizi ba nabi. Nubwo bivugwa uko ariko hari nico abajejwe intwaro bo batangaje, nkaho urongoye igipolisi mu ntara yemeza ayo makuru, ariko akamenyesha ko bari bitwaje ibigwanisho bavuye mu gihugu ca Kongo, ngabo bita abamayimayi, ngo bari baje kwiba inka ziri ku nkengera y'uruzi Rusizi. Jean Baptiste Habumuremyi akaba ahumuriza abo banyagihugu ndetse anabiteza ku mutekano wabo ucungegwa bikwiye. N'amakuru turi buze kubandanya kubatohoreza tukababwira co bacinyegeje inyuma y'ayo masasu yaraye yumvikanye. Ku nkuru zirabana n'imigenderanire, hariko haraba inama ihuza abarongoye intara ya Kirundo na Muyinga hamwe nabo mu ntara zo mu buseruko no mu bumanuko bwo mu gihugu cibanyi c'u Rwanda ku bijanye n'imigenderanire. Iyo nama ikaba iriko ibera ku rubibe rwa Gasenyi Nemba. Abategetsi bakaba bahuye kugira baganire kubirabana ukungene imigenderanire y'ibihugu vyompi imaze igihe yaratosekaye yonaguka, mu gihe abanyagihugu bo basaba ko imigenderanire yonaguka maze bagasubira gukora urudandazwa nk'uko vyahora, gutyo bagatera imbere bagenderanira ndetse
banakora ibikorwa vyabo vya misi yose bibateza imbere. Mu yandi makuru twakira n'umumenyesha makuru akorera i Bujumbura nawe ayadushikirize, nyuma yiwe turagaruka turaba n'andi yose ariko aravurwa irya nino. Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano bumenyesha ko ikiringo c'indwi za nyuma zari zarahawe abafise amazu yubatswe ku mabarabara badakurikije amategeko canke bakubaka mu bibanza rusangi carangiye. Ku bw'ivyo abatarasitura abajejwe intwaro bagiye kubaca amande bace basitura izo nyubakwa, kandi ba nyenezo barihishwe uburyo buzoba bwakoreshejwe mu gusitura izo nyubakwa. Ishirahamwe Regidezo mu itangazo ryayo rimenyesha abanywanyi baryo batunze ibikoko cane cane imbwa ko kizira kikaziririzwa kuzireka ngo zegere ahari amakonteri, cane cane mu gihe abakozi baryo baba baje guharura ivyo abanywanyi bakoresheje canke baje kugenzura ingene ivyuma vyaryo bimeze. Igasaba bose babitunze ko bovyugarana bakanabizirikira kure y'ayo makonteri kugira ntibihungabanye umutekano w'abakozi baryo baba baje ku kazi kabo. Kandi ngo wese azovyiyibagiza azofatwa nk'uwankiye abakozi ba Regidezo gushika hari ivyuma vyayo. Aho naho hariho ibihano vyategekanijwe kandi bizokurikizwa uko vyanditswe. Mu ntara ya Cibitoke komine Rugombo hari amasasu menshi yarayumvikanye muri iri joro ryakeye ryo kuw'Imana ushira kuwa mbere ku nkengera y'uruzi Rusizi ku mutumba Karurama ya gatatu. Urongoye igipolisi mu ntara Jean Baptiste Habumuremyi ashikiriza ko bari abantu bitwaje ibigwanisho bo mu gihugu ca Kongo, abo bita abamayimayi, ngo bari baje kwiba inka ziri ku nkengera y'uruzi Rusizi. Agahumuriza abanyagihugu ko umutekano ukwiye. Mu ntara ya Bubanza imirima y'ibigori yo mu kiyaya ca Mpanda irabangamiwe n'udukoko tuyitotora amababi, kandi n'udukoko iyo bapomfye tudapfa, ariko iyo badutoje intoke turagabanuka. Ariko ngo kudutoza intoki umurima wose ni ibintu bitoshobokera abarimyi. Mu ntara ya Kirundo naho mu mirima y'ibitego bitandukanye muri komine Ntega nayo nyene ibangamiwe n'udukoko twitwa intahaga twonona imirima. Musantera wa komine Ntega ari kumwe n'abahinga mu burimyi bahamagarira abanyagihugu gutoratora utwo dukoko bakaduturira, kuko ari wo muti ukomeye kandi uzimbutse unoroshe kuronka. Mu ntara ya Makamba amasomero abiri y'ishure nshingiro ya Kayoba yaraguruwe n'umuyaga n'imvura nyinshi ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana. Amakaye ndetse n'ibitabo by'abanyeshuri navyo nyene bikaba vyarahononekariye. Uwurongoye iryo shure ashikiriza ko ataho abona azoshira abo banyeshure kubera ko ngo ata shure riri hafi ngo atire amasomero abo bana bokwigiramwo. Tutandukire amakuru y'inkino. Umwigeme w'umurundikazi yitwa Francine Niyomukunzi yari yateye iteka Uburundi mu gutahukana ikibanza ca mbere mu mahiganwa yo kwinonora imitsi ya World Athletics Cross Country Tour Gold yari kabera mu gihugu ca Espagne mu kwiruka ikirere kingana n'ibirometero 6.7 mu mwanya ungana n'iminota 22 n'amasegonda 39. Ni mu gihe hari undi murundikazi nawe yitwa Kavarine Nahimana we yabaye uwa 4. Ivyo birometero akaba yavyirutse mu mwanya ungana n'iminota 23 n'amasegonda 37.
Rwanda Mountain Gorilla ni ihiganwa ryo gusiganwa ku miduga ryabereye mu gihugu c'u Rwanda kuva kugenekereza 22 Gitugutu gushika kugenekereza 24 Gitugutu, aho Awan Din Imtiaz ari kumwe na Alain Rukundo aribo bari baserukiye Uburundi babaye aba gatanu. Ni mu gihe abari bitabiriye iryo higanwa ari 15 baserukiye ibihugu bitandukanye vyo ku mugabane wa Afrika na cane cane vyo mu karere k'ubuseruko, ariko abagera kuri 10 nibo bashoboye guheza iryo higanwa, aho Awan Din Imtiaz ari kumwe na Alain Rukundo birutse mu mwanya ugera ku isaha 1:51 n'amasegonda 80 ku birometero birenga 290. Ni mu gihe umugwi wabaye uwa mbere ugizwe n'abaserukiye igihugu ca Kenya, aho bawirukanze mu isaha 1:49 n'amasegonda 42. Dutandukire inkino z'umupira w'amaguru, turabire hamwe uko imigwi yo mu cicaro ca kabiri mu Burundi yigenje ku ndwi yayo ya kabiri. Jeune Athletic baranganije na Lelier FC ubusa ku bundi, Tel Aviv FC inganya na Muzinga FC 2-0. Delta Star FC yanganije na Buhumuza FC ubusa ku bundi. Moso Sugar FC yatsinzwe na New Force Academy 1-0. Tigre Noir yanganije na Lumiere Mwumba ubusa ku bundi. Interstar FC yatsinze igitsindo 1-0 Lydia Ludic Burundi. Intwara Rumuri FC yatsinzwe na Magara Young Boys ibitsindo 4-2. Les Elephants FC yatsinzwe na Garage Express igitsindo 1-0. Namwe higanwa rya Primus League Burundi y'umwaka y'inkino z'imigwi yo mu cicaro ca mbere, aho ibikorwa bigeze vyo gushira mu ngiro amasezerano bateye ku mukono mu rugendo umukuru w'igihugu ca Tanzania yaherukamwo mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yahamagariye kandi abandi bagwizatunga gushwara ibindi bihugu kugira ngo bazamure ubutunzi bw'u Burundi. Mu ntara ya Gitega umugwi w'ugwaruka rurikiye muri Club Les Champions kuri wa gatandatu waratanguje ihiganwa rishingiye ku bumenyi mu bisata bitandukanye ku banyeshure ku mashuri atandukanye mu ntumbero yo guteza imbere ubwo bumenyi no kurima muri bo ishaka ryo kurondera. Ni igikorwa catangujwe n'urukino rushingiye ku bumenyi ariyo Jeunes en Herbe hamwe na Slam. Hakaba haratowe amashure 8 azohurira mu mugwi umwe mu gihe c'ihiganwa. Umugwi wa mbere ukaba ugizwe na École d'Excellence SOS Urbain Stade hamwe na Lycée Notre Dame de l'Assomption. Umugwi wa kabiri nawo ukaba urimwo Gitega International Academy, Eto, Lycée Technique Christ Roi na Lycée Sainte Famille. Umugwi wa gatatu urimo Petit Séminaire de Mugera, ENG, Lycée Sainte Thérèse hamwe na Urbain Rango. Umugwi ugira kane harimwo École Internationale de Gitega, Sende, Ekoso hamwe na Future Hope School. Mu gisagara ca Gitega mw'ijoro ryo kuri wa gatandatu umuntu umwe yarapfuye abandi 6 barakomereka nyuma yo gutegwa grenade n'abantu bataramenyekana mu kibanza cokerezwamwo inyama kiri muri quartier Nyamugari kw'ibarabara rya kabiri. Uwo yapfuye yatowe ikiziga ku mutumba Jimbi muri komine Gitega. Amatohoza akaba yaciye atangura, abantu 3 akaba ari bo bamaze gufatwa n'igipolisi. Mu ntara ya Ngozi abakenyezi 5 abagabo 17 barahawe impapuro z'umutsindo mu bisata vyigisha ivyo gukora imiduga no kuyigendesha kuri wa gatandatu, inyuma yo kuronswa ubumenyi mu kiringo c'amezi 6 na Garage Amani Express.
Inyuma yaho bari bagiye gukwiza imyaka 3, ububiko bw'ibinyobwa vy'ihinguriro Braludi mu ntara ya Karusi budakora ngo bugiye gusubira kugurura imiryango. Ni nyuma yaho habayeho amasezerano hagati y'umudandaza n'iryo hinguriro Braludi azohora adandaza ibinyobwa vy'iryo hinguriro mu ntara yose. Dutandukire amakuru y'inkino. Umumenyereza w'umurundi Ndayiragije Etienne yahora amenyereza umugwi wa Geita Gold FC mu gihugu ca Tanzania yatandukanye n'uwo mugwi inyuma yuko bamuhoye ko atamwimbu ushemeye yabahaye. Bikaba biri mu itangazo uwo mugwi wa Geita Gold FC washize ahabona, aho umenyesha ko bumvikanye no mumenyereza kutabandanya amasezerano bari bafitaniye. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.